Tubaramutse bakunzi wa televiziyo Isanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishumbusho yatanzwe n'ishirahamwe ry'indege yarireruye umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yoshikirizwa umuryango yasize bisabwa na Phineas Nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu hibukwa nako kuri wa gatandatu imyaka 30 irangiye uwo yahoze arongoye Burundi agandaguwe nayo mu nkuka ya misa yaherejwe kuri uyu wa gatandatu nyene. Gervais Banshimiye ubusa umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura ahanura abarundi gufatira akarorero kuvyabaye kugira ivyo gukumirana n'ubutungane kuri bose bitere bije imbere. Baratabaza intwaro ngo ibaronderere aho yobimurira mu maguru masha n'abanyagihugu bo muri quartier Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Musitanteri wa commune Rumonge avuga ko bariko barakora rusansuma kugira barabaho bobungururiza. Idonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutse tubaha ikaze kandi murano makuru. Umuryango wa Ntaryamira Cyprien ngo uzobandanya urondera ukuri ku rupfu rw'uwabo. Umutambukanyi wiwe amenyesha ko atako batakoze mu gusaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko hoba amatohoza ataho yegamiye ariko ngo ntivyakozwe. Mu kiganiro cyatunganijwe n'umugambwe Frodebu kuri uyu wa gatanu buca hahimbazwa ku nshuro igira 30 igandagurwa rya Cyprien Ntaryamira yahoze arongoye Burundi. Sylvane Ntaryamira yamenyesheje ko batazorambirwa kuko bibaza ko bitebuke ukuri kuzotinda kukaja ahabona. Ahongesha bakagira abandi ujye kuko gushikana kuri murabona ko tutaramwikana ariko nagaragaje kuti 1999 narandikiye watwara ONU yitogire kuko yaravuga none umuntu ya indege y'utwaye yapfuye gushikuru amavezo menshi none nta twemera gute ngene byagenze ndamwandika ndamubwira nti turabasabye nyakubahwa nk'umuryango murabe ko mushinga umuntu mpuzamakungu ugira ankete mwene kuko atanga yabaye muri Brazil ntiyari atanga banane n'ahandi akadotera ko ntiyigeze mbega ntawo aho umuntu ndetse wozora icegeranyo kujya amatohoza nyayo akavuga ingene iyo ndege yapfuye. Ubu mukuru wa ONU Oceana yarantekeye aranyakira subiramo nyene n'abantu ndamubwira ati muri hafi mu fasha kugira ngo bimenyekane. Arambwira ati jewe urabona imana n'ibintu ati jewe n'ushobora cyane yuko igihugu cyawe umukuru cyo bisaba kazamakungu y'uko biwangete yuba niyo nyishyiramana ega daza kuri uwo ko bagiye barakurikirana baranteje iteka baranyakira aho bakaba bashikirizo kimwe nkagira ntizakunze mugabo ntibyabaye yangana n'isaba turari kwacoshoboka. Ivyo rero bifasha uko mugabo yarakutosikire tubandanya tuvuga gusaba ukuri kugira ngo muziko ntigusha n'abaho b'imyaka 50 ukuri kuzotinda kuzahabona.
eka no mu mugambwe sahwanya Frodebu babibona uko Phineas Nigaba icegera c'umukuru w'uwo mugambwe Ntaryamira Cyprien yakomokamwo akaba asaba kandi ko ishumbusho yatanzwe n'ishirahamwe ry'indege yari ireruye uwo yahoze ari umukuru w'igihugu yoronswe yoshikirizwa umuryango yasize. Icambere nuko dusaba leta y'u Burundi ikora ibishoboka byose itanguze officiellement kuvuga atari kuvuga ngo dushaka ibintu tubona neza ko iri kirabikora kubijanye n'amatohoza yimbitse kubijanye n'urupfu rwa president Ntaryamira. Aho turakeneye ko tumenya icyatumye agandagurwa, tukamenya abamugandaguye, tukamenya neza n'ababiteguye, hama ubwo butungane muze kubishira habona ababikoze bagahanwa hakurikijwe amategeko. Ikigira kabiri dusaba nuko president Ntaryamira yoshigwa mu ncungu, twe tukamwitirira incungu y'amahoro n'umutekano kuko nibyo yapfuye azira. Cyo tubisaba leta rero ko nawe yomushira mu ncungu kuko ibyo bintu yarabiharaniye cyane, nawe yari umukuru w'igihugu kwibaza ko yoja mu ncungu ya incungu y'amahoro n'umutekano. Ikigira gatatu dusaba leta ko yofasha umuryango mbere n'uvuga n'ijya miryango yose yaburiye muri ndege kugira ngo umushingwa manza w'umuryango yibye, nkoresheje ijambo yibye kuko twaramenye neza ko inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijya ndege yatanzwe, umushingwa manza yarabaserukiye yarayivye yarayitwaye. Kugeza uyu munsi umuryango ntiwigeze uronka na kimwe. Leta rero yokoresha uburyo bwose icishije muri diplomasi, icishije n'ahandi bakarondeza umushingwa manza w'umubirigi kugira ngo izo ndishyi yakababara y'umuryango ishobore kuboneka, mbere n'umugambwe sahwanya Frodebu ukaboneraho n'igihugu kikaboneraho. Nayo mu nkuka ya misa Gervais Banshimiye-Ubusa umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura ahanura abarundi gukura ikigwa mu vyabaye kugira ivyo gukumirana hamwe kandi n'ubutungane kuri bose bitera imbere. Turibaza turibaza utubazo tubiri canke nka dutatu muri iki gihugu cacu aho duteye c'u Burundi. Ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka, ko ako gatima kariko karatwinjirana boba barira busema. Ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera nkungure abashobora kuvyivangamwo. Ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Mbega kumengo muri iki gihugu cacu hasigaye hari abantu bamashirahamwe imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira ico ikebuye ku mugaragaro, ikebuye kw'intwaro. Bisigura iki ku vy'uburongozi bwiza? Nyabuna ibi bintu vyabaye muri kahise kandi gutera ivyatsi nibize biradufasha kuza turikubita gashi, ntitwame dukora ibyo abandi bakoze kandi tubona aho vyagiye birashikana iki gihugu cacu.
abanyagihugu bo muri quartier Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika baratabaza intwaro ngo irabe aho yobimurira mu maguru masha batinya gutegwa kandi n'ibikoko biba mu mazi nk'ingona n'imvubu navyo biduga byisunze amazi. Musitaneri wa komine Rumonge avuga ko bariko barakora rusansuma rw'abo banyagihugu kugira barabe aho bombungururiza ni nkuru ya Jean Pierre Misago. Ntuze ko leta yadufasha kugira aya mazi yabinde bongira tuyavemo. Bamwe mu bakiba mu mazi y'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika baganiriye na radio television Isanganiro muri quartier Kanyenkoko nibo batabaza bavuga ko bahagumye kuko badafise uburyo bwo kuja gupanga amazahandi. Uwo pangizi kubera unzopanga zirazimbe cyane ariko kuba kumena gupanga na mahera dufise twacakini makibanye. Jewe aya mazi ndiko ndayaraba no kuri yaje mu gihe abantu bari mu bushomeri bari mu bukene budasanzwe kandi by'ukuri inzu ngaha aye ntazihari kandi inzu ziranazimvye kukwera abantu bavuye muri kino gice c'amazi ni benshi inzu zirazimvye cyane. Asaba ko leta y'u Burundi yokorana nabo basanzwe bafashanya muri ico gisata bakabakura aho hantu mu maguru masha bagatinya ko n'ingona n'imvubu zaduganye nayo mazi zishobora kwiha inkumbi. Ntuze ko leta yadufasha kugira aya mazi yabinde tuyavemo. Vira ko leta yari kwiriye gushiraho ingufu zikomeye gakorana n'amashira hamwe bakabanza bagakura abantu muri aya mazi kubera ibiboko ingona zirashobora kubarya. Augustin Minani mustanteri wa komine Rumonge mu nyuma yo kwibonera ubwiwe uko abo banyagihugu babayeho avuga ko bariko barabaharura mu nyuma bagirana inama baraba handi bo bimurira mu gihe abo batabaza ngo bakugwe muri ayo mazi. Ikivuko c'ubudandaje ca Rumonge co muri iyo quartier nyene ya Kanyenkoko kiramaze kwimukira mu buseruko inyuma y'uruzitiro rwari ruhasanzwe mu nyuma yo kudengeramwo amazi y'ikiyaga Tanganyika. Nico kimwe n'inyubakwa zegukira ibiro vy'intara ya Rumonge bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije ziri ruhande aho kuri uyu wa gatanu bariko bahungisha ishwagara yari habitswe mu nyuma yo kuhatakariza imiswi y'inkoko irenga 100 n'inkwavu zirenga 10 muzari zihatungiwe. Mu makungu dusozera amakuru yacu. Bassirou Diomaye Faye umukuru w'igihugu ca Senegal mushasha yaraye ashinze leta igizwe n'abashikiranganje 25. Amakuru dukesha France 24 avuga ko umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu ni Ousmane Sonko yemerera abanyasenegale ko iyo leta nshasha igiye gukora kugeza habaye impinduka mu gihugu nk'uko babisavye. Mbega suko Sheila Irambona. Ils sont 25 ministres. Aya makuru amenyesha ko abashikiranganje 25 hamwe n'abanyamabanga bakuru 5 baraye bagenewe muri Senegal bose ngo bakaba bategerezwa kwerekana impinduka nk'uko byasabwe na President Bassirou Faye n'umushikiranganje wiwe wa mbere Ousmane Sonko. Banshi muri abo bagenwe bakaba baturuka mu mugambwe Pastel. Aya makuru abandanya avuga ko ubutegetsi bwa Bassirou bwahaye ikibanza kinini ugwaruka kuko ari bo bamutoye. Umushikiranganje wiwe wa mbere Ousmane Sonko amenyesha ko ibisata bigiye gushigwamwo inguvu ari ahanini ivyerekeye ugwaruka, indero, kwiyungunganya hamwe n'imibano. Ikindi bavuga ko bazoshimikira ko igisata c'ubutunzi iyo leta ngo ikaba ishaka gushiramwo inguvu mu gucukura ubutare. Ayo makuru abandanya amenyesha ko Ousmane Sonko ngo yemeza ko agiye gukorera ku bushobozi bw'umuguzi mu kugwanya iduzwa ry'ibiciro. Ayo makuru arangiza avuga ko umushikiranganje wa mbere yemeye guharanira agateka kandi kazina muntu we yafunzwe ku ntwaro ya Macky Sall. Iyo leta kandi kabizokorana mu nama shikiranganje mu minsi iza irongowe n'umukuru w'igihugu Diomaye Faye. Dirigé par Bassirou Diomaye Faye.
Sheila Irambona urakenuye aniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.